Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwabivanye naho muherereye inshuti banywanyi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwahisemo gukurikira amakuru tangwa ikaze mu makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane genekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Urubanza rw'umugambwe CNL rwumvirijwe uyu munsi muri sentare ntahinyuzwa rukaba gungururijwe ivyifata kibanza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza. Murano makuru muraza kubikurikira. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko abana bo mwibarabara hasigaye hibonekezamwo ku bwinshi abana b'abakobwa bahetse abandi ko ico kibazo cotorega umuti kuko ngo hari n'ingeso mbi zitanguye kwibonekeza muri abo bana. Navyo nyene twabibateguriye. Murano makuru nyene turababwira ibijanye n'ubuzima buzimvye aho ibiciro by'ibifungurwa zimonogoje mu kuduga n'ikibazo c'amakara ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya kane amakuru tuyahereza ku kiganiro ako hambere. Uyu munsi tubayagira kubijanye n'ingene aho hambere hahise abarundi bahora bakirana bazimanana eka mbere bagahana n'indaro. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye muragume hafi mukanya tuje mwidonido ryano makuru sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyahere mu gisata ca politike nkuko nari mpejeje kubivuga mu ntango zana makuru kuri uyu wa kane genekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2024 niho urubanza rw'umugambwe CNL rwumvirizwa mu ntahe y'icese muri sentare ntahinyuzwa. Haraheze amezi agera kuri 6 umushinga amateka Gatogwasa yari yitwariye umushinga amateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna yararongoye umugambwe CNL ico gihe vyifata kibanza. Urubanza rwungururijwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza. Ku ruhande rw'abashigikiye Gatogwasa banezerejwe ko inyuma y'ikiringo kirekire sentare yatevye igasasa kuri urwo rubanza rwabo. Urubanza rero rwungurujwe. Pafile Malayika umushinga amateka ari ku ruhande rwa Gwasa avuga ko bazogerageza gusaba ko urwo rubanza goshigwa ku itariki ya hafi ishoboka kugira bazobashe kuja mu matora. Icyo umuntu yabanza guhera ko kuvuga uzambere ko urubanza rwanatevye urubanza rwaratevye twarushingishije mu kwezi kwa kane akamara ko hageze mu kwezi k'umuri cyari bwaciki ariko turashimye ko n'ubwo bwa mbere ko urubanza rushashe. Ikindi rero mwabonye ko intahe y'icese ko yabaye nivyo ngabo ababikurikiranye babonye ko abacamanza badusabye yuko twagenda gutomora kandi bugaye abo twitwarira hambavu y'urya Marie Immaculée Immaculée. Yego ikindi naco catumye urubanza rudacika nuko mu rubanza rwacu hari uwundi muntu yaciye yinjiramwo yitwa Nsabimana Janvier yaje hanyuma yego nivyo twebwe yaduhaye baraduhaye urubanza rw'uwo mugabo nta kopi yari yahaye bijya rundi ruhande ko kwa Makurata naco bakibona naje rese nta twisaba ati nawe Makurata naronke iyo kopi amana atagire icyo bivuze kuko urumva ko urubanza ari nimero 1 amwumvise kandi ko sentare yacitanga isango cy'itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Yego twebwe nk'abanyepolitike numva bashize kure muzi yuko ariho politike abigeze kugira ngo nyene twinjire mu higanwa icyo bita competition inclusive umushinga amateka Gatogwasa nyene yinjire mu matora. Yego ariko umugabo ntangorane cyagushamwe kugira binyaruke kugira ngo turabe ko nkumbere
bashobora kuboneka ikindi sango navuga. Leopold Hakizimana umunyamabanga mukuru wa CNL shami rya Nestor Girukwishaka yahavuye yegurirwa CNL avuga ko bo atacu bibatwaye kuko bari ku kivi. Isango naryo bahawe bo ngo rirabafasha kwegeranya ivyo basabwa byose. Leopold Hakizimana n'umunyamabanga mukuru wa CNL ishami rya Nestor Girukwishaka. Twishimye kuko ibyo bashikirije sentare yashikirije ibata abandi bitwariwe bihuriranye n'ibyo natwe twari twibajije bakitwitwarira bari bakoresheje amajambo agatomoye kuko bari bavuze nkoresheje mu rurimi rw'igifaransa ngo bitwariye honorable Imagine Cyokimbuna et consort ni kuvuga mu Kirundi ni kuvuga honorable Imagine Bakimbuna n'abandi bose. Iryo jambo rero muri sentare ryakeye impari ntibategere iyo ari byo kandi natwebwe nitwe twategere icyo bise consort icari cyo. Twebwe rero twoshima yuko no mu mbura no mu nyinshi twe twatanze ku mbano zabo twe twafatiye yuko bodusigurira ijambo bita consort icyo gisigura abarimwo uko wasanga ari imigwi myinshi na sentare rero nicyo yagize ko yababajije. Twatangaye aho bananirwa no gusigura ikintu bonyene biyandikiye bafise abashingwa manza babiri nabone bakananirwa no gusigura iryo jambo. Turabona yuko nabone zabagoye bashobora kuba bari mu bintu ariko bakoreshwa n'akarangamutima mugabo batazi ibyo barakurikirana. Twe ntambamye bishobora kugira kuko turiko turakora ku mugaragaro atakintu na kimwe kiduhagarika kuko inzego z'igihugu zemeza abarongo umugambwe zavyemeje biriho turiko turakora. Ikindi naco irisango twebwe natwe iradufashije kugira tugende gutegura neza amatesi ivyo badusaba. Twarumvise yuko hari uwundi muntu yinjiye mu rubanza bamutubwiye ibirego yatanze ntitwari bwabironke turakeneye umwanya nuko turonka tubitegure neza hanyuma nabo numva byo bavyiza nabo ko baha umwanya ukwiye kugira bashobore gutandukanya ico kintu bise ngo konso kuko ukiravye n'abantu benshi cyane bari bakwiye kubaha umwanya ukwiye kugira sentare bareke kwituragiza bazogaruke bitomoye bishobora biri mu gihe kimeze neza. Twebwe nta kibazo. Mbega umuntu yinjiye muri dose impande zibiri twoshobora kumenya yitwara iki nukuri ntacyo tuzi natwe tuvyumvire ngaha mbere wanashaka ibirego yatanze ntacyo twabonye baratubwiye ko bazobiduha nibabiduha tukabona ibirimo muragaruka mu tuzi zobwira icyo yitwariye n'ahandi gushikubu ntawe tuzi twamubonye na twabazanije ko abantu baba bari basanzwe bamuzi n'ibikorwa dusanzwe dukora gushikubu nta muntu umwe yambwiye ko amuzi ariko ko nawe yashikije ivyiyumviro vyiwe n'ingorane ziwe twasabye baziduhe nibaziduha tuzishura n'ivyaba ari ibintu bituraba tugice tuvyishuye ko twebwe nta kibazo. Ibivugwa mu mutekano naho busuma bukorwa n'abantu biyunguruza ku mapikipiki muri quartier ya Musama iri muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura buri monogoje muri no misi. Abavuganye na RPA mu banyagihugu baho basigura ko abo basuma biba abantu baba ariko bararengana mwijoro bari mwibarabara mu kubashikura ivyo baba bafise mu minwe. Ivyo nilo na Eloge Divin Remesha. Guherisa imwijoro kuduga ubwoba bwo kwibwa n'abantu bagendera ku mapikipiki buratekera bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Musama iherereye muri zone ya Kanyosha nkuko bivugwa na bamwe muri bo bayazina RPA. Uyu numwe muri abo banyagihugu yigana uko abo bantu babiba. Abasuma bashobora kwiba bakoresheje moto bakaza bayikenera babiri hanyuma wewe ukoresha nka telefone wasamaye ukaba bari gusapuye baributse ibintu bitari tumenyereye muri quartier yacu ya Musama ukuntu bayitwara ni ibintu biba biteye ubwoba ahubwo mbere ni ibintu nyene tutari tumenyereye. Bafatiye ku kungene ubwo busuma bw'imonogoje aho iwabo abo banyagihugu muri quartier ya Musama basaba abajeje intwaro kubakingira. Turasaba yuko abajeje intwaro botwiza umutekano umurasa ku mugoroba kuko ubusuma turabona yuko umengo ni ubusuma bushaka kuzokwega ibindi bintu nkaho basanga abantu umuntu yivye abantu barabifashwe n'agashabu nimba bamufashe baramwica. RPA yahamagaye umukuru wa zone ya Kanyosha kugira twumve ico ashikiriza ariko ntiyashimye kugira ico atubwiye kuri ubwo busuma buvugwa muri zone arongoye. Urakoze Eloge Divin Remesha. Mu gisata c'agatakazi na muntu umukuru w'umugambwe Kodebu hasaba inzego z'ubutungane n'abajejwe intwaro gufatira ingingo ruhasha imbonerakure zica zikongera zigasinzikaza ubuzima bw'abanyagihugu b'inzira karengane. Ivyo abishikirije mu gihe imbonerakure zitatu zo mu Gacimbiri Muragi zone Gisanze muri commune Gashoho iri mu ntara ya Muyinga
zicishije amahiri ku munsi wa mbere umunyagihugu azwi ku izina rya Burundi mu ntara ya Kirundo, naho izindi mbonerakure zikaba zarasinzikaje ubuzima bw'umunyagihugu, mbere ziranahabwa n'umutahe uvuye mu gipolisi kuri brigade, ariko ntizawitaba haraheze hafi indwi. Nibizi Kefa amenyesha ko ingendo y'izo mbonerakure ihinyuza ko ivy'umukuru w'igihugu yashikirije ko igihugu gitekanye atari ivyo, ahubwo abakora ayo mabi bakaba bagaragaza ko atakwihanganirana kuriho mu gihugu. Muri no minsi turashishikara hibonekeza ubugizi bwa nabi bufatiye ku mvo za politike, aho hariho abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi usanga bariko barakubagurwa, ingoro z'imigambwe zikabomogwa n'ibimenyetso vy'imigambwe bikononwa hirya no hino. Ivyo rero ugasanga biriko birakorwa cane cane n'ugwaruka, bamwe mu gwaruka bahurikiye mugambwe uri ku butegetsi, kandi ivyo bikaba mu gihe nyiricure mu kw'igihugu yaramaze wese ashikiriza ko ashima yuko hariho icuka ciza, abantu batekanye imbere y'aya matora. Icambere twovuga nuko iyo ibintu nk'ivyo bikozwe n'abantu bari mu mugambwe uvamwo umukuru w'igihugu baba bariko baramuvuguruza, tukibaza mbere yuko abari n'abantu ku ruhande rumwe batinya amahinduka kuko babona ataco bazokwereka abanyagihugu turitse amatora, ariko ku rundi ruhande ushobora gusanga ari n'abantu mbere bagomba ko berekana ko ivyo umukuru yavuze atari vyo. Aha rero twe twosaba ubwa mbere yuko abarundi batokangwa n'ibintu bene ivyo, bakabandanya bariko kurondera ko ibintu bihinduka, ko niko vyama biza biragenda rimwe rimwe tugije amatora. Ikindi twosaba inzego zijeje intwaro n'ubutungane kuza barabuza abantu bene abo, kuko baba bariko barakora nabi, bakorera nabi igihugu, bakorera nabi n'imigambi bavamwo, mbere bavuguruza n'umukuru w'igihugu. Tugasaba nabo bantu bakora ibintu bene ivyo yuko nabo kwibuka yuko igihugu ari ca twese tugisangiye, kandi yuko inyuma y'amatora abantu bashishikara babana, mbere naho bazoshika bagasaba muganga urimo ntibatsinze, bazoba bakeneye gushishikara babana n'abandi. Ico gituma rero ubugizi bwa nabi nk'ubwo buhagarika. Tukiraho nyene mu gateka kazina muntu, tuve mu ntara ya Kirundo dusimbire mu ntara ya Ngozi. Turacari mu buraruko bw'igihugu. Abanyororo bo mwibohero rikuru ryo mu ntara ya Ngozi, uruhande rw'abagabo barasaba bashimitse guhindurirwa ibiharage bagaburirwa muri no misi kubera ko bimeze nabi. Amasoko ya RPA muri iryo bohero amenyesha ko ivyo biharage iruhande yuko biboneka ko vyabaye nabi vyegereje kubora, ngo niyo bitetswe ntibisha. Dukurikire umwe mu masoko ya RPA muri iryo bohero avyigana. Kw'ibohero ry'abagabo ry'Ingozi hari ikibazo cy'uko umuforomesiteri w'ibiharage foromeshe ibiharage bidasha vyaboze. Hanyuma hari akabazo kuko abatetsi babiteka babajije impamvu ivyo biharage vyaje bakemera kuvyakira abakora muri stoki. Ubwo rero ababiteka bamaze kubaza impamvu ivyo biharage vyakiriwe ari babiri bose baciye bafatirwa ingingo n'umuyobozi w'ibohero ngo ntibakwiye kuvuga, bacafatirwa ingingo ngo yo kwimurirwa mu yandi mabohero. Tukabona rero ko umuyobozi w'ibohero ashobora kuba afise uburyo ivyo biharage vyinjira, kuko ntivyumvikana uburyo ibiharage vyaboze vyokwakirwa bikaja muri stoki y'ivyo kugaburirwa abanyororo. Abo muri Degriyate uburyo boduhindurira. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone ngendanwa Pierre Claver Miburo, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, kugira agire ico ashikirije kubisabwa n'abanyororo bo mwibohero rikuru ry'Ingozi, ariko ntitwashoboye kumuronka. Amakuru ya RPA mushobora kuyakurikira muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za Radio RPA kuri Facebook, X yahoze yitwa Twitter na YouTube. Nyuma y'akaruhuko gato tubandanye n'amakuru twabateguriye. RPA
nabiciye ku mayange mu ntango z'ano makuru. Ikibazo c'abana bo mw'ibarabara gitera gifata iyindi ntumbero, aho ubu mu gisagara ca Bujumbura hasigaye hariyongereyemwo abigeme b'imiyabaga bahetse abandi bana bato bibonekeza mu bice bitandukanye vy'igisagara. Nk'ingaruka y'izo ngorane hambavu y'ubusuma bukogwa n'abo bana, igitera amakenga cane bamwe n'abandi mu baduhaye amakuru n'ingeso y'ubusambanyi yadutse hagati yabo. Iyi nkuru tuyibaze Clovis Niyonzima. Abana bo mw'ibarabara bongeye kugwirirana mu gisagara ca Bujumbura nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu. Ubu nta ukimenya ko bokwitwa abana bo mw'ibarabara kuko hasigaye hibonekezamwo abenshi bahetse abana. Abana rero bamaze kumurengera, abana bari mu gisagara ca Bujumbura, bari mu makaritiye hamwe mu gisagara ca Bujumbura ni benshi gose, kandi rero muri bo harimwo n'ubugizi bwa nabi kuko abana batanga kuza bariba, abandi barakora amakosa basanzwe. Abana bo mw'ibarabara dutinya ko abana bo mw'ibarabara canke abavuga ko bo mw'ibarabara, kubera tubona abana b'abakobwa batembera mu nzoya z'ubwoba abantu bategera abantu mw'ibarabara. Nk'uko bibandanya bishikirizwa n'isoko ryacu, igiteye ubwoba n'ingeso y'ubusambanyi yadutse hagati yabo. Abana rero kubera bari mu gacanzo hamwe n'abakobwa muri iyi minsi, n'abana bamaze kwiga ingeso mbi, abana usanga bamaze kumenya n'ubusambanyi bakiri bato, ugasanga abana basambanyi bageze munsi ya 12-13. Ubu rero ni ikibazo umatazi azokemura. Iki kibazo c'abana bo mw'ibarabara bamwe n'abandi bavuga ko ari inkoramutima kuko kitari mu gisagara ca Bujumbura gusa, no mu bindi bisagara nka Gitega na Ngozi abo bana babandanya kwibonekeza ku bwinshi. Ni nkuru tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Tugukengurukire Clovis Niyonzima. Mu bivugwa mu ndero, abigisha baheruka kuronswa akazi ariko bakaba gushika ubu batarigera baronswa imishahara yabo ngo borema kuko ikibazo cabo kigiye kuva mu nzira vuba. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu nama yari yahuje abashikiranganje babiri, uw'indero hamwe n'uw'abakozi ba leta. Inama yamaze iminsi ibiri iriko ibera mu ntara ya Gitega. Umushikiranganje François Vyarimana akaba yijeje abo bigisha ko vuba cane bagiye gutunganirizwa. Turabona yuko ico kibazo kibwirizwa kwihutirwa kugira ngo aba bakozi batunganirizwe bashobore gukora bagononokewe. Ari naco gituma twaje dufata ingingo zikurikira yuko dosiye zose zabo bakozi batarahembwa zoba zikiri mu ntara, yuko zoba zashitse mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bitarenze iyi ndwi turimo. Duciye tuvugana kandi yuko izo dosiye zizoba zashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu ndwi iza. Twavuganye kandi yuko ibisaba amakete atandukanye ava mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi aja mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kwabwiza kuba yashitse mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bitarenze ku munsi wa gatanu. Nababwiye mu ntango z'ano makuru, igiciro c'amakara mu bice binyuranye vy'igisagara ca Bujumbura gitera kiba amananiza, bigezaho umuryango ubayabaye udashobora gukoresha munsi y'ibihumbi 5 ku munsi ku makara gusa kugira ubashe guteka. Ivyo kugura umufuko vyo ntibikivugwa. Ikena ry'igitoro ikaba ari imwe mu mvo ziri mu vyo bitera ico kibazo. Iyi nkuru tuyibaze Elvis Niyomwungere. Iyo duharage tubonetse, urugamba rwo kurondera amakara yo kuduteka nago ruba rwadutse. Nibwo buzima abanyagisagara basigaye babayemo. N'urugamba rero rutoroshe. Ku munsi umuryango ushobora gukoresha hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8 ku makara gusa. Uyu munyagihugu ari muri zone Kanyosha mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Rero uburyo bwo guteka umuntu yaronse usanga bugoye cyane, ntivyoroshe. Uburyo buragoye cyane kuko ayo umuntu akoresha ku munsi n'uje munsi y'amafaranga 5,000, naho nyene mu gihe waronse n'utundi tuntu ukura ku ruhande, iyo uronse uduhwi n'imiwe iyo buri uko n'udukuna tuboneka mu gihe c'imvura. Yego kuko iyo naho
none sisi umuryango munini uteke anuja muzi bakasanga 8,000 watetse duharajeho ngaho n'ayandi rero guteka usanga bigoye cyane usanga birusha. Ukugura umufuko w'amakara ubu ni iby'abakire hamwe hamwe mu gisagara ca Bujumbura umufuko ugeze kw'170. Abantu bimana ivyo ntibikivugwa ubu nta muntu akiyanga umufuko amafaranga yoba yakuye abarigira ni babandi nyene basanzwe bafite aho badukura nyene basanga ibintu tuba turimo ataco bibagira bo baba basanzwe bitanze ariko kubw'umunyagihugu mutoyi twebwe batoyi ntitugeza ntidupima niho bigikunda yuko umuntu ashobora kuvuga ngo aronse ayagura uduharage tuzinze ukuraho nango ngera agure nayo umufuko w'amakara nudeja nonamushaka ukwezi yahera umuntu yahejeje kera ibiharage bitapfuye. Mu bikuru bikuru vyaba bitera iduga rikabije ry'igiciro c'amakara n'ubukene bw'igitoro. Usibye ko ruvuga tugira ngo nta biki ariko nanone ibitoro navyo bitongera ikiro kuko nta mamodoka yariho yamanukana nyamakara ibitoro bica bitongera ikiro kuko n'abayazana bavuga ko yazimvye kubera ko baba baronse uburyo bwo kuyunguruza bigoranye bitoroshe. Bamwe mu banyagisagara rero bavuga ko bigoye bikiriko kubera ibintu vyose bitera bituga igiciro mu gihe imishahara yo yazingamye. Elvis niyo mwungere dusimbire mu ntara ya Ruyigi navyo nyene nari nabiciye ku masonga iduzwa ry'ibiciro ry'ibifungurwa ry'umurengera dirahagaritse umutima abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Abatari bake batanguye kwihebura kuko batabona ingeno bagiye kubeshaho imiryango yabo. Bataza Miburo. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bavuga ko batabona ingene imiryango igiye kubaho kubera ibifungurwa biduzwa ibiciro ku munsi. Abo nabo akaba ari abasanzwe basumira mu isoko yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Isoko ryacu mu Ruyigi avuga ko ibiciro abadandaza bavuga biteye ubwoba. Uvuze ibintu by'injyagaha n'akamaramaza rero nawe kiro cy'umuceri kigeze hagati y'ibifungurwa 8 n'ibihumbi kandi cyahora ku bihumbi 4. Igiharagiro kigeze ku mafaranga 2,400 cyahora kuri 2,500. Ubufu 1,500 ku mafaranga 7,500 urumva ko abanyagihugu twarahwereye. Nariga rero ngo basanzwe bugarijwe n'ubukene ntibagishobora guhangara ivyo biciro vy'umurengera ndetse bamwe bakaba bamaze guhungira mu gihugu ca Tanzania ku gutinya ko bagwa imbere y'abana. Abanyagihugu ntibashobora kurungina kwa bigora koko barakenye cyane leta nayo kirwa irabanonoza ivuga ngo baterera amatora urumva ko ibintu bigenze cyane twavuze ibintu by'amamesa ibindi bintu biva ubu mbere hariho abahungiye Tanzania kubera ubwo bukene bwo kutaronka ingene basuma abandi baza guca ingero. Abacuruza bobo bakaba basigura ko nabo nyene babirangura ku mafaranga y'umurengera. Ikindi abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bidogera ni intererano z'urutavana ko basabwa ziza zisongera isibe. Bartaza Miburo tukiri mu bivugwa mu mibano dusimbire mu ntara ya Muramvya. Icikagurika ry'umuyaga nkuba ryabaye ndanse ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Muri kino gihe ibikorwa hafi nka byose bikenera umuyaga nkuba vyahagaze ibiheza bigashira ubuzima bw'imiryango itandukanye mu kangaratete. Izo nizo na Walter Kwizera. Amatara wajana ikibazo kwinje Muramvya ntitwabihora ejo amatara yacitse nka sahina ya matara yahoze saa 2 z'ijoro hajya abantu baja kurya amatara yatona garutse amatara buri ngorane we. Uyo n'umwe mu banyagihugu baba ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya aho yidoga avuga ko ikibazo c'umuyaga nkuba gisigaye cabaye akayobera abahinga bitewe rero nuko kuntu muri kino gihe umuyaga nkuba aho ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya utagishobora kuhamara n'igice c'umunsi. Abanyagihugu baho bavuga ko ibikorwa hafi nka byose byo kwiyungunganya bahora bakoresha umuyaga nkuba vyahagaze. Uyu munsi bavuga ko abatagira imoteri bita groupe électrogène mu gifaransa atana kimwe bashobora gukora nkuko vyiganwa n'uyu munyagihugu. Abafite amazu kwitarira kibirije udashobora gikora n'ingorane kwimujubwiye ko ujona gushikiye ko gatutanga ikimwerere umbaye ingorane hasudira abagira utuntu shakwerwa ubu no mu nama n'ayamemiri makopeka amabanki batunzwe amakupe yabo ahantu badafise groupe
ubu ni ingorane abantu bagaze n'iki gikorwa n'ikibazo ntikigora kwe hataza ku muvumo. Kimwe mu bihagaritse umutima imiryango myinshi aho ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya ni ingene bagiye kubaho mu gihe byinshi mu bikorwa bahora bakora bikenera umuyaga nkuba bitagishoboka. Uruganda rwa RPA twarondeye buramatari w'intara ya Muramvya kuri telefone yiwe ngendanwa kugira agire icyo ashikirije kuri ico kibazo gihanze abo banyagihugu, ariko turamukena. Wate kwizera urakenuye mu kanya duheze amakuru ku kiganiro ako hambere. RPA mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa ndwi Munyonyo umwaka wa 2024 tubayagira ibijanye n'umuco wo kwakira kuzimana hamwe no gutanga indaro ku ngenzi. Umutumire araza kwerekana ingene abarundi baho hambere bashirana ko mu buryo budasanzwe atakuraba amamuko canke ubwoko. Ikiganiro ako hambere mugishikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hantu ngishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro ako hambere mama mukurikira ku minsi yose ya kane. Abarundi bo hambere bari bafise umuco wo kwakira abashitsi bakongera bakanabazimana, abaza baramukanya bisanzwe, abaje ku manza canke abasavyi b'indaro bari ku rugendo. Mbega none abo bashitsi bakirwa gute, bazimanwa gute mu gihe harabaza bateguje abandi bakaza giturumbuka? Ni kuki uwo muco usa n'uwatitutse? Ni izahe mvo zaba zarabitumye? Ibi nivyo tuza guca irya nino muri kino kiganiro ngira ndabashikirize ndi kumwe n'umutumire musanzwe mumenyereye, ni umukurambere Fiacre Niyokindi. Kuri mikro ni Emmanuel Niyongeko. Yabahaye ikaze mwese mu kanya turaduga ku ijambo. Ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu. uri radio shahu uri radio. Nahindagije kwivuga mu ntangamarara ko hambere hahise abarundi bari bafise umuco wo kwakira abashitsi bakongera bakanabazimana. Ubona ko atangorana y'ibifungurwa canke y'ibinyobwa yari ihari. Inararibonye Fiacre Niyokindi aratubwira ingene bakira abashitsi bari ku rugendo. Aho hambere ingene bakira abashitsi bari batandukanye mu buryo bumwe n'ubundi. Ari abashitsi baba bari ku rugendo bakaba bubiriye mu bashitse kumuhana karamutsa bakaka indaro. Abo rero ingene babakira bavuga bati umushitsi aronderwa ashitsi, waramwereka aruhukira ukamuganiriza, hanyuma mukaganira kumubaza urugendo ariko yava niyaja akakubwira, hanyuma ukarondera rero ibyo muhavamo muzimana kuko kera ifungurwa byari bihari. Kubita inyuma y'urugo gusoroma ibindi wongereza ibyo wari ufise, hari aho uba wateguye bibakwiye mugabo rwose bashitse bimba cyo bongereza izindi mfungurwa ukamuzimana ukaganira. Uretse imfungurwa nzimano zari zigizwe n'imfungurwa zonyene canke n'ibinyobwa vyarimo? Oya, n'ibinyobwa byari bihari. Yego kera basanga abantu bafise inzoga zama mu nzu biganiye, batanywa izo nzoga n'amata yari ahari, arabaha amata bazimana cyangwa inzoga akanywa amata, hanyuma
bukeye akamwugururira akamuherekeza akamusezera akabandanya urugendo rwiwe. Ibyo rero babara abashitsi bari ku rugendo wakure naje narigeze kurufata ntari byari nimba uba wibuka umwaka icyo gihe ari agitwara perezida Bagaza ari kera ava muri Mwaro genda za Karusi twari dufiseyo inshuti afata urugendo tukagenda tugoye ngaho twashobora kurara Bitare nihe Bitare ntara ya Gitega zabugendana kuko icyo gihe ho igihugu cyari kikimeze neza shitse ku rugo wararamutsa aho bwije ugeze nta kindi bakubaza nk'ibi byateye by'iki gihe by'imigambwe n'ibindi by'amoko byose birimo icyo gihe nta kintu cy'amoko nta kwinubana kwari kuhari abantu barakundana ibyo bapfise bakadufungura bakadusasira tukaryama uba nkaje no kubwiye nti navaye Mwaro nji Karusi ahantu bita mu Gihogazi urumva ko tagenda umunsi umwe urarushitseyo mwagenda iminsi ngahe twagenda iminsi ibiri warigabo uvuye Mwaro ukarara anakubwiye Bitare keye ukaduga Mugera ugashinguruka mu Mutoyi ukaja Bukaruvubu hanyuma akabona gushikayo ku munsi ugira kabiri waragenda ukaruha n'amaguru usika yabyimbye. Iruhande y'abashitsi baza giturumbuka hari n'abandi baza bateguje. Aha rero nk'uko umutumire abisigura hari itandukaniro ku bijanye n'ingene bakigwa. Umuntu yaguteguje aje ku rubanza buba wakoze urabona hari abanshuti ziba ziri kure nazone zikaza zije kuri urwo rubanza zidashobora gusubira inyuma bakaba ari abantu baza kurara ubonye barabimenyesha abakuru b'imisozi n'itegeko kuko n'ubu iryo rirahari umuntu aje ava ahandi batazi babanza kumumenyesha abajeje intwaro bibwira umukuru w'agacimbiri habaye ingorane bamenye yuko yaraje umuntu urabona hari ingorane zishika giturumbuka umuntu akagwara ari gupfa agapfira ngaho umuntu apfiriye ngaho utabimenyesheje byaba bigoye cyane cyo gituma babimenyesha abatware bakabamwandika bazi ko ari umuntu yaraye ngaho ukabasasira ukabaganiriza abantu mukabazimana keye ukabaherekeza abona abashitsi rero bubu baba baje ubazi baguteguje abo baba baguteguje abo wowe urumva umuntu wese ubuze icyo afungura arakayoga nyene wanywa impeke zose uba wabirondeye itandukaniro rirahari ko umushitsi yaguteguje uba wamwiteguriye nayo uje bumwiriye uje giturumbuka uba mwakira cyo kimwe nk'uyo witeguriye urumva abo utiteguriye ashitse mu ijoro ataca gusanganye nk'inzoga wowe ufise mu nzu waganye aho usanga ku mubanyi cyangwa naho aza kumurondera babwije atayibona mugabo waguteguje wewe asanga byose wabirondeye uje giturumbuka ngo hita gusanganye nyene. Bitewe nuko aho hambere ibifungurwa ndetse n'ibinyobwa hose mu gihugu byari jya nanywa nawe byarashika naho umusabyi w'indaro atekererwa impamba mu gihe iyo yaba yatekeye yamuheranye kandi urugendo rukibandanya. Umukurambere Fiacre niyo kindi ati ivyo byatumwa nuko abantu batari bwatose kagwe. Kera abantu bari bameze neza kuko ubu muri iki gihe ubukene bwarateye murabona aho ibintu bigeze kuko umuntu wagira ati n'abana ntibakwigwa ariko rero umutima hari bakabifuse n'ubu hariho cyo bavuga bati gukubita inzu bipfusi umushitsi yakugendeye urakubita inzu bipfusi ukaraba ngeno umutima ko byaba bimeze. Mbere yuko dushika aho ku byingene ubu bitaba bikimeze nka kera hambere hahise abarundi bararima mbega ico gihe abarundi ko bakunda kugira ingendo aho bwije bageze bakaryama wanashaka iyo bamuzimanya agafungura akongera bakamuha n'ivyanywa hariho benshi bagenda batekeye impamba ariko kubera urugendo rurerure impamba igahera aho byashika yuko aho yasavye indaro bamutekerera inzamuzi canke impamba mu Kirundi. Ego ico gihe byarashika kuko mwaganire yakubwiye urugendo ufise kaca yumva gushiga zingene rungana
yagutekera nyine ibifungurwa byari bihari bafise inzoga bakaguha kera utatekeye ibyo kurya nyine bihiye nta n'ibintu by'amahoteli byari bihari uri ku rugendo ntiwaronka aho urya amazu y'uburiro yego ntayarahari icyo gituma rero umuntu nyine yarabyumvira akagutekerera inzara igufasha ugasubira ugafungura ukabona gushika iyo urikuraje Jenda kunda FPA kubera ikunda abamama abapapa abana n'abatandukanye abarundi n'abanyamahanga FPA nitwe rya bose. N'ubu ikiganiro ni ako hambere bati nta vyama vyera ngo de ngo hari igihe bamwe mu basabye indaro bayitanga bigoranye naho nyene bene kuza babagana bayisaba kare kugira ntibahave buguruza ba nyene urugo bamaze gushira imihongero mw'irembo. Ni kuki none uwo muco usa n'uwatitutse? Umutumire aratanga zimwe mu mvo zoba zarabitumye. Abantu ntibameze kimwe nabone kuguruza urumva ko bigoye ahantu batakuzi wasaba indaro batarugarira kugarira ari buri ari abantu rero nabone babanza kukugora mu kuguha indaro bakavuga ngo genda usaba ahandi twe ntidutanga indaro ariko rero kubera igihugu cyari kiri mu mahoro ico gihe n'umutekano baravuga ati mbeho handi nja ko ataho nayubatse sico kimwe no ngaha Ego cyo byarabaho. Ego urakoze none ubu ni iki canke n'intamba myiza hezo bazituma ubu abarundi batakijyamajyamana ko nkuko babikora kera uwo muco n'umugenzo uba watitutse kubera iki batererana agacumu kumwe nkuko vyahora ubu mubona uwo muco n'umugenzo woba ugishobokaga mutamafi yakire niyo kindi muri iki gihe ho urabona kubera uburyo bwateye imbere atari uko numva igituro kibura abantu bagacererwa cyangwa bagasiba niyo bagiye bivanye n'ukene bw'igituro n'ahandi h'ubu n'aho bari kure urafata imodokari ukagenda ukararushitseyo icyo gihe nta n'imodoka zari zihari ariko ubunye amabarabara arahari urumva si cyo kimwe na kera n'uwo basaba indaro bo bari bake cyane ubu nibaza ko ahanini hajemwo ibintu by'imigambwe myinshi n'ibiki kazamwo ibintu vya politike tameze neza mu bantu byose bikajamwo unye kumva n'umuntu mudasanga umugambwe na mwene wanyu honyene murankana muri iki gihe kandi kubera ibyo by'imigambwe mupfa gusa abantu bakuramwo inzankano ataco zimaze ubu rero ntibikimeze nk'abo hambere aho hambere nta bintu mwene ibyo byari bihari abantu bose barakundana ikindi nasore n'ubukene birashobora ko abantu bose barakene muri iki gihe ubura hose byararira ngira ngo ashimira uhoraho arose ibyo afungura saa sita amenya ko aronka ibyo ararira uko niko bimeze muri iki gihe kumbure imana izobikora abantu basubire gukundana ariko nibyo bakwiye kwiyumvira urukundo rukagumaho politike y'ubundi bakayerekera abayikina ko abantu bose bajya muri politike urukundo nibwo ruza imbere mu bantu ewe Burundi ngira ndakuririye ewe Burundi uturaraye ewe Burundi ngira ndakuririye ewe Burundi. Tuti namwe bakunzi ba RPA ni hano duce dusozerera ikiganiro ako hambere cyo kuri no wanzi munyonyo mwaka wa 2024 mwumvise ko twayaze kubijanye no kwakira abashitsi kubazimana ndetse no kubaha indaro kubaje ku manza canke bari ku rugendo umugenzi ariko usa n'uriko urazimangana kumvo izi canke ziriya nyengukire rero inararibonye Fiacre niyo kindi ku kanya duhaye mu gutegura hamwe no kubashikiriza kino kiganiro nshimire kandi namwebwe mwariko muracumviriza Emmanuel Ningeko nariko ndakibashikira ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere
Emmanuel niyunge ko urakenuye ni no kuri iryo jwi ryawe duciye duhereza ko amakuru mu kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2024 mwakoze mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyo Marie-Ange irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwanya